jewe rero umuntu yitwa Neva mubona hako ntsindwa ndapfa kandi napfa ntimuze mundirire kuko nije nzoba nariyahuye nemeye ku Rwanda. Turasambuje imigabo n'imigambi y'abagizi ba nabi mu izina rya Yesu Kristo. Ba Yuda ntibabuze, Yuda ari umugendanyi wa Yesu, ariko mana nzima nticabuze kwamugura. Naco gituma dusavye amahoro ngaha mu gihugu cacu. Turongeye kubaramutsa tubane ikaze mwese mukurikirana ishene yacu ya YouTube ariyo ICTV. Umwanya tubashikiriza amakuru mashasha ariko aravugwa hirya no hino, amakuru mutamenye, amakuru tuba twabatohoreje tukabashikiriza rero atari ku ivumbi, amakuru bakiri mashasha, amakuru rero twatohoreje hirya no hino mu ntara zigize igihugu, tukababwira rero uko twabisanze, uko biba vyifashe hirya no hino. Turabwira rero amakuru ariko aravugwa hanini mu gisata ca politike. Uyu munsi niho tuja kwibanda, turabwira rero ibiko biravugwa mu makuru ya politike ari mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu munsi rero twatembereye mu ntara zitandukanye, aho twagiye turatoza amakuru ariko aravugwa mu mugambwe wa CNDD FDD. Uyu munsi rero twari twishikiye hariya mu ntara ya Gitega, neza neza kuri stade Ingoma, ariko babera rero amasengesho. Ayo masengesho rero yayerekeye gushimira Imana mu mwaka wa 2025, umwaka wa CNDD FDD umaze, bakavuga ko rero bakabashimira Imana ukuntu Imana yabazigamye mu bice bitandukanye n'ibihuse bagiye baracamwo, benshi baragwaye, abandi barapfunzwe, n'abasigaye rero bakaba bari ku musego nk'uko mwavyumvise, abandi nabo bakaba bapfunzwe mu busho butandukanye. Bakavuga bati rero mu vyose ryari ishaka ry'Imana, ivyashoboye gushika kuri buri umuntu umwe wese ngaho muri CNDD FDD. Mu makuru rero yabereye muri amasengesho tuje kubabwira amwamwe twagiye turasanga, aho twibereye ngaho nyene kuri stade Ingoma, ngaho nyene muri ntara ya Gitega. Hagati aho turababwira ibombora muri CNDD FDD, ariko haravugwa rero ko bariko bitana ba mwana cyane rero mu bicocoro vyo hejuru, ngo bariko baritana ba mwana bikomeye cyane. Aho ni mu gihe rero batariko bavyumvikana ko ukuntu abantu bagenda batanga amakuru muri CNDD FDD, bakagenda rero bayaha ngo abakeba bakayamenya gusumvya abari bagiye mu nama. Muri ico gihe rero hari benshi ko barikekwa kuba bamena amabanga muri CNDD FDD. Nabo nyene twaje tubabwire abo bantu bikekwa, abavuga ko bitana ba mwana, mbega ni bande babaza kwisonga kugira ngo bamene ayo mabanga. Nini nkuru tugiye kubabwira mu kanya kari imbere. Sije gusa rero twaje kubabwira amakuru avugwa mu gisata c'umutekano, aho ni mu gihe rero umwanya uzodukundiye tubabwiye mu bivugwa mu gisata c'umutekano, aho rero himirije amatora y'userukira umugambwe CNDD FDD w'igihugu hamwe n'umukuru w'igihugu n'umukandida mukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027, aho n'umwaka utaha. Turabwira rero umutekano ukuntu wifashe muri no minsi, ukuntu benshi bafise ubwoba butandukanye hirya no hino, baba rero abanyagihugu basanzwe, baba abanyepolitike bo mu nzego zo hejuru. Cyane rero mu bicocoro vya CNDD FDD havugwa ubwoba bwinshi cyane butari buke. Mu bwoba rero buriko buraba, buriko butera ubwoba, buriko bwiye gutuma abantu benshi rero muri CNDD FDD batizabo bagahunga. Aho ni mu gihe rero umutambukanyi wa Reverend Ndikuriyo yoba yamaze kuvuma agashambara akagenda ari kumwe n'abana biwe. Ni mu gihe rero vyako biravugwa nk'ibihuha, ariko uyu munsi vyagaragaye hariya mu ntara ya Gitega ko batari bashoboye kudugana n'umuryango wiwe batari kumwe. Aho rero bikavuga yuko haciye hashingwa n'inama y'igihutihuti mu gipolisi no mu gisirikare, bakavuga yuko rero bagiye guhabwa amabanga yo kuja gucunga umutekano hagati mu gihugu. Ubu rero bakaba biteguye umwanya n'umwanya igicoshobora kuba cose bo bamaze gushika ku mutumba. Buri mutumba wose rero bafise abapolisi bariyo, no kw'izone akaba ariho ikirindiro c'abasirikare bamaze gushingwa. Mugume hafi y'ishine yacu YouTube ariyo ICTV, tubashikirize amakuru mashasha ariko aravugwa muba mutamenye. Ariko umuntu kiri mushasha tarafyonda kuri sabone, ufite kuri sabone ufite nyine harakazoga naho nyine ufyonde ko amakuru mazu yasangize n'abandi batashoboye kuyaronka, nawe nyine bayaronke 5 kuri 5. Turabwiye amakuru rero mashasha ataja ko ivumbi kandi amakuru yizewe. Nkuko ndabibabwiye rero mu ncamake, reka amakuru tehere mu gisata c'umutekano, aho havuga yuko umutekano umwanya n'umwanya ushobora guhungabana. Aho ni mu gihe rero bateko bavuga rumwe kuvyerekana n'amatora y'umukandida aserukira umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu hamwe n'umukandida aserukira umukuru w'igihugu
matora twimirije y'umwaka uza 2027 aho umutekano rero ushobora guhungabana umwanya n'umwanya. Niyo co gituma rero abapolisi n'abasirikare bariko barashirwa hirya no hino, haba mu makomine, mu mazone, ku mitumba hamwe no mu ntara, bakaba bariko babashiraho rero abapolisi batandukanye kandi benshi cane bashobora rero gucunga umutekano ibintu bitarayangara, canke naho bagatangira amakuru ku gihe kwajejwe gucungera umutekano nyene, kugira ngo umutekano ubandanye ucunzwe 100% canke 5/5. Abapolisi rero bahawe amategeko yuko ata mupolisi n'umwe yemerewe kurara mw'ikambi y'igipolisi kuko vyahora, ariko bose rero bagiye gusohoka amakambi bakazohora rero batwara amashitingi canke amahema y'amazu yabo, rero bakazohora bayashinga ku mazu yo ku mitumba basanzwe bagiye gucungerako umutekano rero bakavuga yuko udashobora kubahirizwa muri ino minsi. Umutekano ushobora guhungabana umwanya n'umwanya, mu gihe rero havugwa vyinshi, rero havugwa rero ibidahumuriza abari mu nzego z'umutekano n'inzego rero za politiki, aho ni hamwe rero umutekano umwanya n'umwanya ngo ushobora guhungabana. Umutekano rero ugashobora guhungabana rero bivanye n'uko amatora tugiye kujamwo y'uwuserukira umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu hamwe n'uwuserukira umukandida aserukira igihugu azokwitoza mwaka utaha 2027. Umutekano rero umwanya n'umwanya ushobora guhungabana, vyatumye rero imitima y'abatari bake rero nayo nyene ija mu ruhagarara, benshi bakaba bamaze kuvuma n'agashambara. Aho turabwira rero umudamu w'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Rev Ndikuriyo, bakavuga ko ari umudamu wiwe hamwe n'abana baba bamaze kuvuma agashambara batakiri hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Bikivugwa rero kuva ejo inkuru icikuye cana kuko baba bahunze, inkuru yacana kuva mu gitondo, ariko icejo ku musi wa kane igezo rya 22 ko baba bavumye agashambara baba bagiye, ariko Ndikuriyo nawe akaba yagiye ngo mu gikorane hariya mu ntara ya Gitega. Ico gihe rero vyavugwa urunwa tuti rero nivyo bariko barabesha n'amarezo sosiyo, nivyo bariko baravuga nk'ibihuha, ariko rero inkuru yahavuye ibayo vy'ukuri, kuko Rev Ndikuriyo yahavuye aja muri ico gikorane ata mugore bari kumwe, ata n'umwana bari kumwe. Vyumvikana ko rero umugore wiwe bamaze kuvuma agashambara akagenda mu bindi bihugu. Ngo kurindira rero aya matora akabanza akavamwo, bakaraba ikizoba kiyamuwemwo, ikizoba cayavuyemwo. Twagerageje rero kurondera rero abegereye Rev Ndikuriyo tubabaza amakuru yuko umugore wa Rev Ndikuriyo bamaze guhunga, batubwiye yuko ayo makuru ariyo, ayo makuru ayizewe. Twagere kubaza rero abanyeshuri abana biwe ku mashuri yabo bigako, dusanga abana ba Rev Ndikuriyo ntibakija ku mashure, ubu rero bakaba batazi iyo bari, ariko babasabiye impusha bavuga yuko abana biwe baba bagwaye muri ino minsi badashobora kuboneka ku mashure, ariko vyumvikana ko bamaze kuvuma agashambara bamaze kugenda. Mu nkundi rero dusubire mu makuru ariko aravugwa mu vyerekeye na politike, aho ni mu gihe rero mu bicocero vya CNDD-FDD bariko baritana ba mwana, umwe wese akita mugenzi we ba mwana. Aho ni mu gihe rero hariko haravugwa ibintu vyabereye mu nama y'ibicocoro, ariko atari amasaha 2 aheze bagasanga rero iyo nkuru yamaze gukwiragira ku marezo sosiyo hose batazi uwayitanze. Bakavuga ko rero mu bantu bari muri iyo nama b'ibicocoro uwo bashoboye kumena ibanga ngo ni Rev Ndikuriyo asanzwe ari umugambwe CNDD-FDD. Aho ni mu gihe rero ivyabereye muri iyo nama yabo bagera gushika muhira basanga vyabatanze muhira. Aho ni mu gihe rero Rev Ndikuriyo wewe akubita urutoke rugaturika akabihakana ko wewe atigera amena ayo mabanga. Aho ni mu gihe rero benshi mu vy'ibicocoro bavuga yuko atawundi amena amabanga muri CNDD-FDD usivye Rev Ndikuriyo. Muri mu gihe rero Pacifique Ntahazwe asanzwe avuka hamwe na Rev Ndikuriyo, ati rero baganira kenshi kandi baganira amabanga akomeye, ngo vyumvikane ko rero Pacifique Ntahazwe hamwe na Rev Ndikuriyo baba baganira vyinshi ku vyerekanye n'iterambere ry'intara na rya bose rero bavuka hamwe. Kandi Pacifique Ntahazwe we hagize intererano iyo mu ntara nawe nyene araterera nk'abandi, nk'umwe n'igihugu canke nk'akavukiye mu ntara nyene ya Makamba. Bakavuga ko rero Rev Ndikuriyo amena amabanga kwa Pacifique Ntahazwe kubera asanzwe ari inshuti yiwe yakadasohoka, inshuti magara. Abandi nabo bashobora kubwira amabanga ngo ni Leonidas Hatungimana, benshi batazi atutotre. Abo rero nabo nyene murabizi ko Leonidas Hatungimana aherutse kubishikiriza ku maradiyo n'amateleviziyo vyinshi bitandukanye, avuga yuko rero
Reverend Ndikuriyo ari umuntu w'umugabo. Leonidas Hatungimana hamwe na Reverend Ndikuriyo nabo nyene basanzwe bavuga kamwe, basanzwe rero bacuditse ubucuti bw'akadasohoka. Bikumvikana ko rero n'amakuru ashobora guca kwa Reverend Ndikuriyo agashikira rero Leonidas Hatungimana, maze agaheza akabishikana hanze iyo bagiye mu yandi mabanga. Amakuru sa gusa rero turiko tubashikiza yaba y'umutekano cankwe ya politike. Tukiri muri amakuru rero y'umutekano, umutekano rero wa Reverend Ndikuriyo ngo butifashe neza. Aho ni mu gihe rero Daniel Gerard Ndabirabe asanzwe arongoye inama nshingamateka yarayamuhaye gasopo amubwiye yuko nibasanga neza na neza amajambo aja kuvugwa hanze akabwirwa bakeba, ngo nibasanga avugwa na Reverend Ndikuriyo ntibazotinye yuko arongoye umugambi CNDD-FDD n'akare ngo yoba ari muto muri bo, ko bose baramusumba. Ariho bakavuga yuko nibasanga Reverend Ndikuriyo yavuze iyo majambo yose bagiriye mu nama ategerezwa kubihanirwa umwanya n'umwanya. Ubu rero Leonidas Hatungimana hamwe na Pacifique Ninahazwe akaba rero bo bari n'abayazana ngo baganiriza Reverend Ndikuriyo. Bakavuga ko rero Reverend Ndikuriyo rero ashobora gufatwa umwanya n'umwanya nibasanga ari we nyene agenda amena amabanga nk'uko biriko biravugwa na Daniel Gerard Ndabirabe, igihe aguma amwagiriza yuko yoba ari baja kumena amabanga mu bakeba. Ubu rero reka turindire ico bagiye kuvyara mu misi ibiri isigaye gusa yonyene gusa, turabizo bivuye mu matora y'uwuserukira umugabo CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu. Nawe userukira igihugu w'umukandida mukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027 nawe nyene mu misi mikeyi aja kumenyekana. Aho ni mu gihe rero amatora rero azotorwamwo uwuserukira CNDD-FDD ari bazotunganya n'amatora mu mugabo CNDD-FDD uwo bazorungika nk'umukandida aje kwitoza mu mwanya w'umukuru w'igihugu. Mu nkundi rero mbasezere mbikebanure mbabwiye rero ibihe vyiza hamwe simuherereye. Amakuru rero isaya gusa tubandanye tubatohereza n'ayandi mashasha ariko aravugwa hirya no hino muri hafi y'ishene yacu ya YouTube ariyo ICTV. Tubanje tugaruke mu kanya tubabwire n'ayandi azobagezweho ariko aravugwa kuri uno musi. Mugamba mubawe rero mugende ibihe vyiza muherereye na Gahwane, murakoze.